Shalom shalom, ndongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ndizera cyane ko muguwe neza aho muherereye. Nanje ndashima Imana ko yongeye kuntera iteka nk'iri ryo kuganira namwe, ko yongeye kumpa amagara meza no kuba nkifise impwemu zisohoka n'izinjira. Nuvuga ko ari ubuntu bugeretse ku bundi nagiriwe. Hama nkashimira Imana kandi ko aka kanya intijije ko kuganira namwe ijambo ry'Imana. Nuko muri kumwe na Evode Ndikumana, ku izina ry'uburirimbyi ni Evode Ndikumana Gospel. Ariko uyu mwanya tugiye kuganira amajambo akomeye cyane, ubutumwa bwiza. Nuko turafise urufatiro rw'ijambo ry'Imana gufatanya na Kristo. Haleluya. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Yesu Kristo mwiza, we wuzuye kurya neza, we wuzuye imbabazi n'urukundo. Turagushimiye ukuntu wabanye nacu, turagushimiye ukuntu watuzigamye, ukuntu watuzitiriye. Nubihererwe icubahiro n'amashimwe databuja mwiza. Naka kanya rero tukweretse kiri jambo, turasavye databuja mwiza ntabari jewe, ariko izina ryawe rishigwe hejuru. Ubushobozi bwawe bugaragare ku bantu bawe, ukugira neza kwawe kugaragare ku bwoko bwawe, ubuntu bwawe bugaragare ku bwoko bwawe. Hezagira ijambo rero databuja mwiza, abo riza gushikira bose baze kumva hari ico bakwiye gukora, canke hari ico bakwiye guhindura, canke hari ico ribigishije rishishikare gushika kure ku mitima yabenshi gadutse itembe mw'amazi, y'amazi y'ubugingo yawe, itembe mw'amahoro. Imitima myinshi yakira ukwihana, imitima myinshi yakira ukwicisha bugufi, nk'uko ijambo ryawe ridusaba kwicisha bugufi kugira imitima itunganye. Uzoba ukoze, urakoze. Turagushimiye icyo turenkanye imbere zawe n'iyacu mitima, kugira ubanze uyeze uyitunganye, uyogeshe amaraso n'amazi amwe atuvira ku musaraba Golgotha. Urakoze, ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tuye gusoma ijambo ry'Imana ribonekana mu Baroma igice 8 kuva ku murongo wa 31 kugera ku 35. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo, ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Iyo yo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabirira vyose kuri we. Ninde azorega abo Imana yatoranije? Mbega ni Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza? Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ariwe yapfuye, ibiruta yarazutse, ari buryo bw'Imana, bitaye ko yadusengera. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, cankwe n'ivyago, canke n'uguhamwa, cankwe n'inzara, cankwe no kwambara ubusa, cankwe no kuba mwirinde, cankwe n'inkota. Amen. Nuko iri jambo ry'Imana ariko iratubaza, mw'iki gihe cari igihe kigoye cyane, cari igihe c'abantu bariko barazazanirwa, cari igihe abantu benshi bibagiye Imana bivanye n'ibibazo bari barimwo.
arico gihe natwe turimwo cyo kuzazanirwa, aho havuga ubutumwa bwo gushimisha imitima gusa yo mu buryo bw'impwemu, aho havuga ubutumwa bwo gushimisha abantu gusa ariko bakibagiza ubutumwa bwo kwihana. Nico gihe turimo abantu bazazaniwe, abantu bakena kumviriza ubutumwa bwo kuronka amaviza, abantu bakena kumviriza ubutumwa bwo kuronka inzu nziza, eka ngo n'abagore beza, eka ngo n'amafaranga, ariko bakibagira ubutumwa bwa Kristo, ubutumwa bwo kwihana ivyaha, ubutumwa bwo kwama bitunganije, ubutumwa bwo kwisonzesha, ubutumwa butuma babaho bemerwa n'Imana. Iki gihe rero cari kigeze ahiri jambo no munsi ritubaza ngo mbega niki cyo gutandukanya n'urukundo rwa Kristo, timbega yoba ari inzara kamwene data, bibonekana ko hari biko biragwanya abana b'Imana, hari inzara kirabonekana mu bana b'Imana, ariko ngo ntibigatuma uva kuhoraho, ntibigatuma uheba Yesu Kristo wizeye. Haleluya! Hariho kuba mwirinde, hariho gupfusha, hariho ibibazo byinshi, hariho abantu bari mu gihe cyo guhebwa, aho umuntu umwe wese abona umenga nta numwe akimubabaye, ariko ngo si igihe cyo guheba Imana, ahubwo ni igihe cyo gusenga gikwiye, kuko igihe c'abantu gitegeza kuhaba kigutegura kuzoja mu gihe c'Imana canke mu gihe cawe. Mwene data, wewe uri kuranyumva mwakano kanya, nico gihe cawe. Mbega niki kiko kiragutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega niki? Reka wibaze nanje nibaze mu uyu mwanya, niki kiko kiragutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Haleluya! Ngo ariko ngo niki zoreka kudushikana cyangwa zoreka kudukorera yo yatanze umwana wayo Yesu Kristo, ariho kugira dutsindanishirize, ariho kugira tugwanirire. Reka kwigwanira mu ivyo bibazo urimo. Hariho umutabazi dufise akomeye Yesu Kristo, hari intwari mu rugamba dufise, hari intore mu rugamba, hari intare ikomeye. Haleluya! Niwe mutunzi dufise, nyamba witwajisha ubukene, turafise umutunzi Yesu Kristo afise vyose. Haleluya! Mbega niki kiko kiragutuma uva kuhoraho? Niki kiko kiragutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Urashobora kwiyumvira ngo ibibazo urimwo ngo biragoye, ariko nta kimunanira Kristo. Bisaba yuko umwegera, umugira inshuti, mwegera umugira inshuti, mwegera umugira inshuti ya hafi, umubwira ibikubabaje. Haleluya! Aragutabara, kuko n'umutabaza atabara atarinze gutabaza. Haleluya! N'umunyabushobozi n'umunyenkomezi, nje kubarira mu uyu mwanya kugira ngo umugire inshuti. Haleluya! twaramuhawe kugira ngo adutabare mu bibazo ducamwo. Oh, haleluya! Dufise urugendo rukomeye, rurimwo imidugo, rurimwo ibibazo, rurimwo gukena, rurimwo kubabara, rurimwo kwankwa, rurimwo no guhamwa, ariko komezaho nyene ugira ukwizera, wishishe bugufi, ukomeze kwihana ivyaha kugira ngo uzoshobore kubona Imana. Nta kindi bene data kizotuma tubona Imana atari kwihana ivyaha. Haleluya! Kuko dufise Kristo dutegerezwa kunesha, kuko ni watugwanirira buri gihe, ni watuneshereza buri gihe. Hari igihe uzazanirwa ukagira mu bibazo bikomeye, ariko ukabona habonekaye inzira, ariko arakora. Guma ku mafi, gumana ukwizera, ushishikare kugororokera Imana, ushishikare gukora ibyo Kristo adusaba. Reka tubandanye dusome ijambo ry'Imana ribonekana mu Bikorinto ba mbere igice ca 15 ku murongo wa 51 kugera 55. Haravuga ngo ndababarira akabanga, ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nkako, gukubita
ingohe aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri uzopfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Amen. Haleluya. Iki gihe abantu benshi turisinziye, turidibamiye. Hariho abadibamiye mu butunzi bwabo, bamaze kwibagira Imana, bazi ko iyi mibiri yabo izokwamaho, bazi ko ubutunzi bafise buzokwamaho. Ariko ndabibira akabanga, ubutunzi butagiramwo Kristo, ubutunzi butagiramwo kumenya Imana, ni ubusa gusa, kuko bifise garanti yavyo, bifise igihe bizoherera. Haleluya. Ngo hari igihe hazobaho kuzuka, abapfuye bakazuka. Mbega wewe ubona uzozuka ufise ibishinga ntahe vyiza canke bibi? Nico gituma muri iki gihe nyene bigishoboka Yesu Kristo akiri ku ntebe y'imbabazi, dukwiye gukora ivyiza, dukwiye kwitunganya bigishoboka, dukwiye kwihana ivyaha bigishoboka, tugakora ivy'ukugororoka bigishoboka, kugira ngo tuzozuke, tutazukira ukumaramara bene data. Ngo hari igihe umubiri uzokwambara ukutabora, ariko ico gihe ni mu gihe uzoba waratunganiye Imana, ca gihe uzozuka ufise ibishinga ntahe vy'ibikorwa wakoze. Haleluya. Aho uca wibaza, nanje nca nibaza, mbega tuko dukora iki muri rugendo? Ko twahawe devoir yo kuvuga ubutumwa, twahawe devoir yo gukora ibyiza, twahawe devoir yo gukora uko Imana ishaka. Mbega uri kurakora iki? Hariho benshi bariko baricwa n'akaboregwe, benshi bariko baricwa n'ubusambanyi, benshi bariko baricwa n'ivyaha bitandukanye, benshi babaye impfunya mu vy'Imana, ariko ntaco uri kurakora uherereye kugira ngo abo ushobore kubarokora. Haleluya. Ariko arukwe kuba ambasaderi wa Kristo, nk'uko yadutoranije mwene data. We uri kuranyumva mwaka kanya, nta kindi watoranirijwe atari kuvuga ubutumwa. Genda mu mahanga, haleluya, uvuga ubutumwa, ubabwire Yesu Kristo, bamumenye, baronka amahoro, baronka agakiza, baronka ubugingo budashira, baronka umwidegemvyo. Kuko abahereye mu isi nta mahoro nahabonye, abahereye mu isi baraboshwe, bafise amarimite batarenga. Ariko mu Mana harimwo amahoro, harimwo vyose, harimwo ubutunzi, harimwo vyose mwene data. Uyu munsi hariho benshi barose ibyo bipfuza, ariko nta mahoro bafise. Hariho benshi bipfuza abagore beza barabaronse, ariko nta mahoro bafise. Hariho benshi bipfuza imiduga myiza, ariko bayigira amatamaro bafise, kuko badafise Kristo. Haleluya. Genda ubabwire Yesu Kristo, utaravye icuri, utaravye kuri mwarimu cyangwa uri pasitori cyangwa uri umuki. Oya, twahawe devoir yo kuvuga ubutumwa. Ivyo nivyo vyamwa vyiza dukwiye kwama. Haleluya. 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 Nuko rero ijambo ry'Imana ryambwira ngo genda murondoke mugwire nk'umusenyi. Iryo ugiye muri mpwemu nticyasobanura kuvyara gusa, ahubwo cyasobanura kuvuga ubutumwa, kugira ngo abakristo bagwire, ibintu bimere neza. Mbega uri kurakora iki muri iki gihe? Ubwo ntiwamaze gusinzira, ntiwamaze kurambirwa ngo kubwo bakavugiye ngo ivya Kristo ngo azoza ryari. Ariko nganda kubwire ko umunsi umwe ungana n'imyaka 1000, kandi imyaka 1000 ingana umunsi umwe ku Mana yacu. Ni kwiharura. Reka kurambirwa, komeza urugendo watanguye mwene data.
Reka tubandanye dusome mu Bikorinto, tubandanye nyene miki gice duhere ku 56 tugeze ku 58. Haravuga ngo ivyaha nibwo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ivyaha n'ivyagezwe, ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data nkunda, mukomere ntimunyiganyige, murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. Amen. Haleluya. Ngo ivyaha nibwo ruboyi rw'urupfu. Uko nukuri koko icaha ni ingero y'urupfu, kuko iyo umuntu akora ivyaha biratuma yirangiza ubwiwe. Iyo umuntu akora ivyaha biratuma akwega imipfumo ku bazomukomokako. Haleluya. Bigatuma abantu bazogira ingaruka mbi kubera we, nawe ubwiwe akirangiza. Haleluya. ngo iyo umuntu akora ivyaha biratuma agira amabariyeri menshi yo kudashobora gushika ko kuvyo yifuza, haba mu iterambere haba no mu vy'Imana. hari imigisha izibigwa kubera ivyaha akora. Haleluya. nuko rero dukwiye kuba abirinda ikibi cose, abirinda icaha, abashira kuri kibi, abashira kure ivyo tuma Imana itatwemera. Haleluya. nuko tubanije ngo kubw'umwa ngo ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nababwiye ko umuntu yizeye wese Kristo yamaze kuronka amahoro, yamaze kwitwa umwana w'Imana burundu, yahawe ubugingo budashira. nuko natwe dukwiye kugira Yesu Kristo inshuti nziza, inshuti ya hafi, tubari ibibazo byacu byose dufise. Abisi baragoye kuronka, urinda gusaba randevu, ariko kwa Kristo bisaba gutunganya umutima wawe, hama ugasenga, ukamuhamagara ukoresheje isengesho, akakumva, ukamubwira ibikubabaje, akagutabara, kuko abari kumwe nacu ibihe byose. Haleluya. nuko bene data nkunda, mukomere ntimunyiganyige. Umviriza. nuko bene data nkunda, mukomere ntimunyiganyige, murushirizeho iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, uko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. nuko naho muhura n'ibibazo bikomeye, naho muhura n'ingorane nyinshi, naho muhura n'ababahama, ariko murushirizeho ntimunyiganyige, murushirizeho gukora no kwizera no kumvira umwami wacu Yesu Kristo mu gukora ivyo ashaka. Haleluya. iki gihe harimo mu kwiyorohereza mu vy'Imana, harimo mu kwifata uko bitabereye abana b'Imana, harimo kwambara uko bitabereye abana b'Imana, aho umuntu yiyibagira ko ari umwana w'Imana akambara impuzu zidakwiranye n'uko ameze, akambara impuzu zidakwiranye n'uko akwiye kuba umwana w'Imana. ariko ngira ndababwira yuko umwana w'umwami atambara impuzu iyo ariyo yose, umwana w'umwami aticara habonye, umwana w'umwami atavuga ibyo abonye, umwana w'umwami ntagira ibyo abonye. bene data, aratoranya kuko ari mu batoranijwe, ari mu bagaciro. natwe turaba agaciro kuri Kristo kuko twamwizeye, nawe akatwemera, akaba muri twe, natwe tukaba muri we. Haleluya. nuko mumenye uko mugenda, nuko mumenye uko mwifata. uyo mwitwa abana b'Imana, mu bivyitegererezo, haba mu myambaro, haba mu mvugo, haba mu bikorwa, eka ngo mu bivyitegererezo, ngo mwoye gutukisha ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, mwoye gutukisha Yesu Kristo, ariko mubere ambasaderi, muvugire iyo mugeze, ibikorwa byanyu bivuga ubutumwa.
eka n'ubitegereje gusa kubaraba bimubwira ubutumwa, amenye ko muri abana b'Imana koko, amenye ko mwamenye Kristo, amenye ko hari ikidasanzwe kiri muri mwebwe. Haleluya. Eka tubandanye n'ijambo ry'Imana ribonekana mu byahishuriwe Yohana 3:18 havuga ngo, ndakugira inama ungure kwizahabu yakuwe kwikamba n'umuriro ubone kuba umutunzi. Tube twagije ngaho, ndakugira inama ungure kwizahabu yakuwe kwikamba n'umuriro ubone kuba umutunzi. Haleluya. Nuko bene data, ngwino twizere Kristo, tumuhe ikibanza mu mitima yacu, tumwizigire, kuko twumvise ko abamurondera, abamwizera, abamwizigira arimwo byose, arimwo mbere ngo mwizahabu ngo yakuwe kwikamba n'umuriro, kugira ngo tubone kuba batunzi. Uyu munsi ushaka kuba uri kuriganyira ngo urakenye, ariko haracyari mwanya wo kwakira Kristo kugira ubu mutunzi mu mutima, imbere y'uko umutunzi ku by'umubiri bibonekana. Banza wakire Kristo muri wewe, ubanze umuhe ikibanza muri wewe, kugira ibintu byose bigende neza. Ngungure ko n'impuzu zera ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare. Haleluya. Benshi bariko barambara ubusa kubyo kwisuzugura, benshi bariko barisiga ukutabereye abana b'Imana, bariko barambara impuzu zitabereye abana b'Imana kubwo kwiyibagira ko Kristo. Benshi bariko barisiga ibitabira abana b'Imana, bihindura amasura. Ariko reka guhindukana n'ibihe mwene data, menya ko Imana yakuremye w'agaciro kandi ufise ubwiza, uremye mu ishusho y'Imana. Reka kwigira uko abana b'Imana batabereye kumera. Haleluya. Ariko urushirizeho gutunganira Imana, urushirizeho kugura kuri Kristo impuzu zera. Haleluya. Ndavuga ko abamenye Kristo bafise ubuntu bubariko butuma bagira ubwiza burushirijeho butari ku bandi bantu. Hariho ubundi bwiza buri kubamenye Kristo butari ku bataramumenya, kuko hari ugukayangana kwa Kristo kubabako, hari ukwizera gukw'imbaraga kuri kubamenye Kristo kutari kubataramumenya, uko bama mu kuzazanirwa no mu gukekeranya no mu kwiganyira. Ngo kandi ungure ko n'umuti wo kwisiga ku maso ubone guhomoka. Haleluya. Benshi bariko barambara ibituma bahuma, benshi bariko barisiga ibituma bahuma. Haleluya. Ngo mungure ku muti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Uyu munsi reka tumugure ko amuti, reka tumukure ko amavuta kisa atuma tumera neza, atuma dusa neza. Haleluya. No guhumuka birashika twarahumye, kuko benshi barisuzugura bakamubwira ko ari umuntu mubi, ko yataye Imana. Umuntu yataye Imana agira ukwihebura, umuntu yataye Imana agira ukwiganyira, umuntu yataye Imana agira ukwisuzugura ngo ni mubi. Ariko abamenye Kristo bari muri we bamana ubwiza kandi biyubura mu nkomezi ze. Haleluya. Turabandanya dusome ijambo ry'Imana ribonekana mu gusubira mu byagezwe. Ndavuga ku kintu cyo kuramba iyo umuntu akeneye kuzobaha ibihe kandi akazongera akibukwa akabaho. Kandi mukunde uhoraho Imana yanyu, mumwumvire mufatanye nawe akaramata, kuko ari we bugingo bwanyu n'ukuramba kwanyu, kugira ngo mubone kuba mu gihugu yarahiye basogokuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azokibaha. Haleluya. Nuko kugira ngo umuntu arambe, kugira ngo umuntu azobeho ibihe bidashira, ngo nugukunda uhoraho, akamwubaha, akifatanya nawe akaramata. Mwibuke ko twagize urufatiro ruvuga gufatanya na Kristo cyangwa gufatanya n'Imana. Muri iki gihe ibyo urimo byose, ibikorwa byose urimo uri mwari murinde, fatanya na Kristo cyangwa ufatanye n'Imana,
kugira ngo ibintu bishoboye kugenda neza. Waba uri umukene, fatana na Kristo. Waba uri umutunzi, fatanya na Kristo. Bizotuma ibikorwa byawe bigenda neza, bizotuma ugira amagara meza, bizotuma uzoronka ubugingo budashira kuko uri kumwe n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Nuko ndangiriza ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kugurana Imana. Abantu benshi bayumvira ngo mbega umuntu yogurana Imana gute? Haleluya. Ariko uyu munsi nje kubibira kano kabanga. Kugurana Imana ni ijambo ribonekana mu Migani igice ca 19 ku murongo wa 17, umurongo wa 22 kugera 23 aravuga ngo ugirira akagongwe umugorwa abaguranye Uhoraho, kandi ukugira neza kwiwe azokumwishura. Haleluya. Ico nico bita kugurana Imana, ukugirira akagongwe umugorwa abaguranye Uhoraho. Uno munsi nubona mwene so abuze impuzu yo kwambara, ufise nyinshi umuhimwe. Nubona mwene so ashonje, ufise ivyo kurya stoke mutwo kurya fungure, birushizeho kumubwira ubutumwa bundi, kuko aravuga ati Imana nsenga yanyishuye. Birushirizaho kumubwira ibindi, kuko aravuga ngo Imana dusenga irahari, iracakora, kuko amaze iminsi yipfuza ico kurya kironse. Uko niko kuvuga ubutumwa bwiza, utaravuga ikindi. Haleluya. Bituma kandi benshi babona ubukayangana kw'Imana, bituma benshi babona ko Imana irikirumva ivyo ariko barayisaba, mu gihe uri kurafasha abagowe, abataco bafise. ngo ni ukugurana Imana. Kora neza, Imana izogusumbusha umurengera. Kora neza, Imana izokwishura, utitaye ku majambo canke ku mabwire canke ku vyo mupfana n'abo bantu. Kora Imana gusa, korera Imana gusa mwene data, ngo niko kugurana Imana. Ndababariye. Ubandanije hepfo aravuga ngo ineza y'umuntu niyo ituma akundwa, wopfuma uba umworoha kuba umubenshi. Kubaha Uhoraho kuzana ubugingo, kandi umwubaha azorara ahaze, ibyago ntibizomutera. Amen. Haleluya. Iri jambo ryakomeye cyane. Wineza y'umuntu niyo imutuma akundwa. Mbega uri kurakora ibiki aho ubaye mu kibano? Mbega bimeze gute? Imana aho ikurabika kunezererwa, abantu aho bakuraba bakagushima, bakavuga ati ujya muntu wacu. Ndibuka Dorokasi ngo yashonera impuzu abagenda gusa ngo abapfakazi yarabitaho, byamugaruriye ubuzima igihe yaramaze gupfa. Bituma yongera kubaho, bituma bahamagaza umukozi w'Imana aza kumusengera, bituma aronka ubugingo. Mbega niki miki gihe wo kwibutsa Imana ngo Hezekiya nawe ngo aramaze gupfa, ngo ariko ngo Imana imbwiye ko agiye gupfa, ngo yibutsa Imana ivyiza yakoze, yongegwa imyaka 15. Mbega wowe niki wo kwibutsa Imana ubu nyene wumvise kugiye gupfa? Shotuma Imana igira ikigongo ikakongera iminsi. Haleluya. Ibaze rero naka kanya tugeze mu iki gihe nyene, canke mu mwanya cyo kwitahura, cyo kwimenya, tukamenya ko ari gihe cyo kwihana ivyaha, cyo kwitunganya. Umwanya Yesu Kristo akiri ku ntebe y'imbabazi, tukitatura, tukamenya ko dukwiye kwitwa abana b'Imana burundu, tukaba mu ishusho ya Kristo, tukagira mu kugororoka, tukambara tukabegwa nk'abana b'Imana, tukavuga nk'uko bikwiriye abana b'Imana, tukagenda nk'uko bikwiriye abana b'Imana, atabihari, atagukekeranya, duhagaze dushize amanga. Haleluya. Ni iki gihe nyene bene data. Nturabe ngo haje amastire yo muri 2023, ntuhindukane mibihe.
Morodekayi aranyigisha cane ngo ntiyigeze ahindukana n'ibihe canke ngo ahindukane n'abagenzi bari bahari, ngo ariko yagumanye ubuyuda yari afise, yagumanye Imana yari afise. Haleluya! Bituma bimenyekana, bituma Imana y'abayuda imenyekana. Haleluya! Shadraka, Meshaki na Abedenego byatumye Imana imenyekana mu gihe bari bumiye kuco bari bazi, mu gihe bari bumiye kukuri bari bafise ko kwizera Imana kwizobatabara. Byatumye Nebukadineza, umwami Nebukadineza atahura Imana bizigiye, atahura Imana yo mwijuru atari ikigirwamana. Niki nawe mwene data uri kurakora abantu batemera Imana canke batizera Yesu Kristo, cotuma bamwizera, cotuma bavuga ati Imana yanaka niyo gusenga, cotuma bavuga ati Imana yanaka niyo kwizigira mu iki gihe. Aho nahawe nahanje ho kwibaza mwene data, abumvise iri jambo Imana ibahezagire. Tugiye gusenga. Hariho byinshi byatumye uta Imana yawe, hariho byinshi byagushikiye nk'ibibazo, nk'ingorane, nk'ubukene cyangwa ukwiyebura bituma uja kure y'Imana yawe. Tugiye gusenga. Hariho ingwara zatumye utukwizera bituma n'Imana yawe uyibagira. Ngana kwinginge ahuri ugira ukwizera muri wewe, kw'Imana itananirwa n'ibibazo uvize, kw'Imana itananirwa n'ingwara urwaye kuzikiza, kw'Imana itananirwa no gusenyura iyo misozi iri imbere yawe. Ngiye kuremesha ndagutera intege ko Imana itaguhevye, iracarindiye ukwihangana kwawe, irabaho kugera. Ariko umanya fukamaho nyene ugira ukwizera, usengane nanje mw'iri sengesho. Turagushimiye Yesu Kristo mwiza, wewe wamutwita ijoro n'umurango, ataje dutanze atamafaranga. Turagushimiye ukuntu dushoboza n'ingero tugira imbabazi buri kanya. Turagushimiye urukundo rwawe udukunda, nk'uko watwiguze ku musaraba Golgota, ukemera ugasesa amaraso, ukabambwa ku musaraba, ukabika ivume ku bwacu bw'ivyaha vyacu. Nubihe gucura n'amashimwe. None databuja mwiza, turengutse imbere zawe, twumvise ijambo ry'ububasha n'ubushobozi, turatsindwa. Hari byatumye tukuvako, hari byatumye dutakaza ubwizigirwa. Turagomba databuja mwiza utugirire imbabazi, uduharire uzobukoze. Harimwo abagwaye bafise ingwara zananiranye, babona umenga ntibigishoboka, ariko ndabasenge mu izina rya Yesu Kristo, reka ukugira neza kwawe kubabeko, reka ubushobozi bwawe bubagaragareko, reka imbaraga zawe zibabeko, reka ubumana bwawe databuja mwiza bubabeko, reka imisozi yabazibiranye isenyuke mu izina rya Yesu Kristo. Reka bari mu kwiganyira baremeshwe, reka bafise imitima yebuye baremeshwe, baronke indemesho ivyo mu ijuru zobukoze mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagaje mpwemu wawe Yesu Kristo abe mu mitima myinshi y'abantu ariko barakumviriza muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo. Bimenyekane kuri Imana, abahora batwenga babona ngo naka ntaca azovamwo, ariko databuja mwiza ko twafashe ingingo yo kukugira inshuti nziza Yesu Kristo. Tuguhaye ikaze mu mitima yacu, uganze mu bugingo bwacu, ushishikaye udukoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Utwuzuza imbaraga, utwuzuza ububasha n'ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe kwama tuvugira neza kwawe, uduhe kwama tuvuga ubutumwa, tuvuga kugira neza kwawe. Urakoze kuri Imana ugira neza, ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya.